namba nibuka neza nari umwana wa mama kandi je narafyina cane baramfyinisha hama apfuye rero tuja kuba mu mafamiye kwa naho fishi turiko turarondera twari dufise aho tuba kandi twari gufungura ariko muri uyo mwanya ubushaka umuntu akubera umumama rya mama wabuze of course nashaka kumuhamplace rero ibyo twari tumenyereye tuzi ko tuza kubironka ariko ntabyo twaronse uravyumva rero twaraje ngaho nko butugiye nko mu rusengero nari mfise na problème yo kuraba abandi bana bafise ba mama rero ikibi nuko twebwe baratwirukanye rega aho hambere aho ntigeze yumva nje ndamubwira ibintu by'ingorane zanje. Wait. N'abantu muri famille yanyu mwari mupfana ikintu bari proche yanyu bavukana na mama direct. Est-ce que nta kibazo bari bafitanye n'abavyeyi banyu kugira ngo baze kwihora kuri mwebwe? Ntibabona avenir yacu kubera ndibazi aba bari babizi ntibari kudufata ngo babikoze. Rero imbere nta numwe abahazi babona ngaha hafi. Rero umwana bari ko araca muri ivyo bintu nanje nagiye ntabishaka. Je nagiye hanze ntabishaka. Ntabyo nashaka. Muri ivyo bikomere niko ndakubwira bambwira ko ndi mubi. Kuri mubi? Genre physiquement. Wow. More. Urukundo ntirusaba amafaranga. Urukundo ntirusaba ibintu materiel. Urukundo niwo rutanga ariko hari abatarufise n'ivyo n'ikindi kintu batazi no rutanga gute. Vugisha basi uyo muntu mereza ikiyago muvugisha ko abavyeyi bonganye bavugisha abana babo kandi mubabwira amajambo meza. Ndabahaye ikaze karibu kandi muri my journey ni kuwa mbere udasanzwe kubera ko twaronse témoignage y'undi muntu araza kudusangiza ubuzima yacu kugira dushobore kubwigiramwo cyo no kushira hejuru kubw'Imana parce que umuntu yavuye hasi agashaka gushika hejuru akaba ari n'umuntu ashaka kuvuga ati kwashima kuko naraci muri ibintu amanda hava nuko ari Imana bashaka ko yaramucije kandi kashaka kumushitsa imbere. N'umucuti wanje no musister wanje kumuzanye byari ntivyanyoroheye na gato parce que barizi ko abantu bose bamumva vyoroshe gupartager amatémoignage même si babumva harimo intaye mu buzima bwabo mugabo yashoye kurengera amasoni yiyo yashoye kurengera vyose aravuga ati umviriza pour la gloire de Dieu ndaje gutanga témoignage kugira ngo shoye gufasha abandi bashaka ko baciye mu buzima naciyemwo canke bashaka kuba byo bafasha gusurmonta mais bashaka kuzaca muri futur. Reka namwakire twozira koze ku batanzi hama Instagram vibes nimutaragira subscribe ndayivuze n'umusi mu ntango nimutaragira subscribe please umukunzi wacu na wewe ja mu muryango wacu munini hama muduhe like kameme muratwima like mwakunze ikiganiro gacha mutubesha ngo ndaravye ngo ikiganiro kuri screen kuri televiziyo birakunda muzize murambesha ndayifise birakunda gushaka like kugira ngo ushobore kudufasha gushikana kure ibiganiro vyacu kana kire no mutumire wacu abaramutse abasara bwabo ntushobora kumwemerera na gato abantu baramutse kutamazona afite mu zamusanze muganye na makamera nyene ngo yamwintimize beza se assez bien karibu mwana mu Raunza abakunzi ba Siren Vibes abakunzi nawe n'umukunzi wa Siren Vibes no sister wa Siren kuva kera uyu musi nawe aje bamurabe naho harara babandi yo sa baravuze n'abakunzi wa Siren Vibes turabaramukije abakunzi ba Siren Vibes weze neza kumbe biragoye cyane gose uruzi biroroshe ababwira amazina yawe utwa gute uba hehe hama ko mkiganiro nsanzwe kiraba naho urukiraba urakizi ni my journey nibaza ko uza gutwara gose kugikorana kubera usanzwe umufana wacu mugabo utangure wibwira abantu kugira ngo uze kuba baze kukumviza bamaze kukumenya.
nitwa Belize Nishimwe Ngando. Nkaba mba muri Norvège ubu ariko naba mu Burundi kera. Wari wo mu Burundi kera? Nta muntu ukaba muri Norvège? Norway gang gang. Yeah. Yo man, ndasevye. Ariko arazi uriko urazi. Norvège muri Stavanger. Apana Oslo, Stavanger. Okay, abantu abo muri Oslo ni bon turabaramukije n'abatari muri Norvège. Yese ko abantu bari ku isi hatandukanye, hari abari muri Norvège, abari mu Bubiligi, hari abari Canada, hari abari USA, hari abari ngaha mu Rwanda, muri Congo, partout. Mwese turabahaye ikaze twibutse témoignage ya Belize Nishimwe Ngando. Emission y'intahe kenshi ntangura kubaza umutumire wanje ukuntu yakuze, ukuntu yavutse, enfance yiwe yari imeze gute, wakuriye hehe, usikora ufite abavyeyi bose, n'abavukanyi, niba ufite amasouvenir ya enfance yawe, yari enfance yoroshe canke yari enfance igoye, kugira ngo nece tugirako. Hanyuma aha ni témoignage yiwe ihagaze ku abantu mwese babita ngo abashinwa n'abantu babaye mu mafamiye, abantu bagiye bara mu miryango. Naje navyumvise uko hariho aba mu miryango bikabora nandi baba mu miryango bakahagira ibibazo canke bakahata umunezero kandi bari baje kwakura umunezero. Rero nimbuzi ko vyo bintu vyoshobora kuba vyakubayeko canke uriko urabibamwo, uze kumviza témoignage iraza kugufasha parce que numwe mu bantu babibayemo, umugabo numwe mu bantu uyu munsi yashoboye kubivamwo, akafise umuryango wiwe abayeho neza kandi ashobora gutwenga biri réel. Kandi tutangwe twumvirize rero duhereye kuri enfance ya Belize. Jewe umusanzu ubu n'abavyeyi mfise ariko narigize kugira umama atesa. Hama namba nibuka neza nari umwana wa mama kandi je narafyina cane baramfyinisha. Naritonda sinavuga cane muhira kandi sinakubagana, nari umwana wo muhira afite mukuru wanje kubagana. Mukuru wanje umukobwa vraiment niwe yakunda gutembera, akunda abantu, nanjye ndakunda abantu ariko but nari umuntu ari nko introvert. Yeah, so yeah, nuko nakuze ngenda muri Sunday school, mama yatubyura kare na papa tugende gusenga. Yeah, hama haragera ahantu arapfa mama. Wagara gute ico gihe? Sinibuka imyaka, nari muto. Yeah, anyways rero igituma je natanze iyi témoignage icambere n'uguhanura abavyeyi kuvugisha abana babo bakiri bato, nta myaka bisaba. Kubera ico nize nuko ibintu byinshi mbayemwo ubu nubwo ndakubwira ko manje afuye nkiri muto yabitwigishije kare. Yaratubwira ibintu byose ubuzima, ingene utegerezwa gusonera umuntu agukuriye n'uwo wowe ukuriye, kugira indero, gukunda Imana kuruta ibintu byose no gukora. Yeah, kubera ndibuka twari dufite abakozi ariko muri vacances mama yarabwiye ko atarakimbaza gukora. Kubera kwigisha guteka, kwigisha gukora mu nzu, gukora amasuku, tuba abana bicaye gusa. Hama afuye rero tuja kuba mu mafamiye. Avuye ko yitaba Imana, watubwiye ko warufise mama atesa. Uramuga tugiye kandi ko yitavye Imana uri umwana muto mugani wazi niba wibuka amasouvenir hano ko washobora kurufisa imyaka ashobora umwana cy'ubwenge 10-12 ngira. Niba wibuka neza ukuntu yaratesa, ukuntu yarameze gute, apa yuko ashobora kuba yarababwira ibintu byose, amasouvenir ushobora kuba wibuka? Mama yakunda abantu bose. Yarafasha abatishoboye. Je nakuze mbona barera abantu muhira, abantu benshi batandukanye baza bakagenda n'abandi bakarongorwa. Ndibuka kwanza histoire inkoraho cyane itesa nuko hariyo umugenzi wanje, sinzi ko aza kubona iki kiganiro, nabana twakuranye n'ibijya mukurira amakartier amwe kwibarabara rimwe. Hama kwa twakundana cyane baca barimuka, famille yiwe iri mukurumva bari benshi. Hama cara dusaba je n'urya mukuru wanje ndashaka kubibonye
kubera bizi ko mama yafasha abantu bose uravyumva natwe turavuga reka tumubaze mama kandi afise abavyeyi bose twubwo ko yarabuze umuntu kubera gusa ashaka kuguma kuri iryo barabara twabako hama turamubaza mama aravuga ntaco kubera iki abazi navyo baca bamwemerera uravyumva bamwemereye mama camurera nk'umwana wiwe nkatwe nta difference yari ihari sinzi ko nakweretse agafoto atuguriye impuzu atuguriye izisa difference yari ihari gusa gato ni kubera bo bari abapantekote b'indani cane ntiyambara pantalo baca bamugurira ijipo ariko bisa uravyumva rero nakuze mbona umengo niyo umuntu aza kuba iwanyu muba muri umuryango ntabwo ari kubera ngo umuntu aje kuba iwanyu hari ikinabuze hari amabezo umuntu aba akeneye maybe wowe utabuze ariko uri open kubera ari umuntu ari open yari umama yumviriza abantu kandi ahuza n'abantu so urumva ko bitese yarafasha n'abantu umengo ntibameze neza mu mutwe akaboza akabambika bakaca bagenda mubibona ngaho bakora memories twibuka umwe biragesha kugira umama nk'uyu nyine aho bayitavye bana akagusigira amasouvenir nkayo amaze kwitaba Imana vyaca bigenda gute mwari abana bangahe batanu abana batanu ubuzima buca burahinduka muco giponyo yarahari ariko ntiyaba mu Burundi mba yakora hanze aza mba nitwaye kuguma twenyene mu nzu no mpiko turi abakobwa b'abana bato uca mwisanga muri mu miryango twarazungurutse nico gituma hari umwanya umwe abantu bambaza none wabahehe mu Burundi mbwira mwijabe no mu Cibitoke naba hose kweki mwazungurutse nikora kumwari bana benshi barabagabuye ntitwagiye twese hari umugabo yanse kugenda uramuzi wabonye umunsi yaranse uwundi nawe yari ahandi mba twari abakobwa gusa nibo batwaye hariho akana gato hama tukatuja ahandi ntivyagenda neza Shaka tunda gusubiza inyuma nibaza ko iyo abana basigara ari imfuvyi imiryango kenshi usanga bagira amanama sinzi niba biba ukuriye bidashaka gukaraba baje bavuye gukaraba bavuye guhamba umuntu eske mwebwe baragize amanama bagira amanama muvyumva babagabura muvyumva canke haba hari umuryango umwe uri proche yanyu bavuga ati c'est sûr acagenda kwa banaka rero twebwe umva mugenzi w'ikirundi ntibakonsulta abana mwe mugenda aho bababwiye baza gusa kubwira igituma bagize ico kintu ariko ntibakubaza urabishaka je sinabishaka barabizi ariko ntashobora nari mfise kandi nibisigura ko muri uwo muryango utabakunda twarabakunda twarahera kandi twari tugiye kwisanga mu bandi bana nk'ingene bo bavyiyumviriye uravyumva ariko probleme nuko bagenda kugira inama bonyene kaza kubwira ibyabaye ukatugenda ntushobora kwiyopoza nibibaho kandi nawe ntashwa uba ufise muri uwo mwanya tubaho gute waciye mwavyace bihera gute waciye muja kuba hehe so twabanje kuja kuba ku mama mukuru hama en tout cas vraiment reka ndabivuge byose sivyo none so ugiye kuba ahantu icambere kubera wabuze umuntu kandi atashobora ufise hari indi besoin uba ukeneye umuntu akuba hafi akuvugisha kwa naho fish turiko turarondera twari dufise aho tuba kandi twari gufungura ariko muri uyo mwanya uba ushaka umuntu akubera umumama bya mama wabuze fose unashobora kumuremplace rero ibyo twari tumenyereye tuzi ko tuza kubironka ariko ntabyo twaronse bazi kubaho sinzi ko bo babyibuka kubera nico kibazo gihari nico gituma anyways nemeye kuza ngaha kubera mbwire abantu bafata abana mu miryango kenshi baba bakeneye affection y'umuvyeyi baba babuze rero ico ntibagitanze hama tugerageza kucironderera uravyumva ugakora ibintu byose bishoboka ukagenda ukavoma nk'amazi ukamushira muri douche kubera aje
aryoherwe ariko ntiyabibona. Ico gihe gatoya mba ndagusubiza inyuma niba wibuka amasovide y'uwo mama mukuru wanyu mama wanyu akiriho akiri muzima mwari mubanye gute est-ce que yari umuntu mubona afise affection ko hariho igihe turondera affection ku bantu ugasanga mu de nature s'abantu bari mu ugasanga nta nizo bifitiye ugasanga nta biraho est-ce que mama wanyu akiriho mwabona ari umuntu afise ibishika vyinshi canke nyene yaraho nyene araho no barabona beza bose bavuga neza ariko twari baturumva nta mwanya twari dufise wo kwicarana n'abantu bakuze uretse ko badusohora murabona muca musohoka abana bakagenda gukina n'abandi ivyo vy'amafection uza kubimenya gute wagiye kubimana rero mumaze kubana kandi abantu ntibamenya mutabanye umuntu umenya mubanye ico gihe mwari abakobwa batatu wewe n'abandi babiri muvukana mwese vyaco kimwe canke hari kubera ko no mujya bari gusanga ari umwana umwe atonye abandi ugasanga rero barababonera ko nawe abavyeyi bari gusanga bavuga ati naka baramushirisha naka baramushirisha canke mwese ntimwaronka affection nta nimwe twese babiri ega twaba turi kumwe kandi abizi twaravugana twege iciza nuko je nari mfise undi ndabibwira aho turiko turayibanamwo hariho uwundi yagiye ahandi nitwajanye twese batatu umwe mutonye yagiye ahandi wenyene kandi ntubuzi ivyerekana zari meze gutubwira ngo muvuga ati nta affection turiko turaronka turabimubwira papa mwabwira papa baje ari best friend mwari mufashwe gute est-ce que mwafungura abandi barakora fungura oya akana ivyo byo gufungura rero ivyo byo gufungura ntibirimo pe nubambesha aho hambere yakwereka difference y'umwana wiwe nawe uravyumva hama wewe akaca kugira nk'umukozi hama ujya mwana wiwe akaba nk'umuprincess kandi bisigura muri iyo nzu ni general wanyuma namba two bivuga mu myaka wari mutoya ariko wowe ukacukura ibirenze cy'ubundi waye bamugute ico gihe twaravugana gusa umwanya mugafata ukarira cyangwa ukigunga ariko naciye ndo nkaba best friend banze nakubwiye rero niba wasanga ndabibwira benshi urumva ku rusengero ko akenshi je nagenda kuri eglise kwishuri kuri eglise naho urumva kuri eglise naca mpura nabo bagenzi banje nico gituma mpora mvuga umuntu araba abagenzi bagendana kubera nibo bakugira uwuriwe muri future ubwo abantu benshi umwanya we babiharira ariko nivyo aho utebera mu byo utebera n'ivyo uba rero je naronse Imana candonka abagenzi beza bakunda Imana twasenga hamwe tukaririmba muri chorale hamwe hama twafashanya twararira vraiment kubera hari umundi mugenzi wanje nyene mawe yari yapfuye nawe nakiri muto umva twarabihuza nko nzura ramutse uravyumva rero twaraje ngaho nko butuvuye nko mu rusengero naye mfise na problème yo kuraba abandi bana bafise ba mama ariko ibyo kurira ntivyarimo iyo uravyumva kuraba abandi bafise ba mama muri eglise tugenda rero hanze tukarira ndiba tutari dufise nka 14 gutyo est-ce que basi ico gihe wewe wari kumwe na mukuru wawe hama uwo wundi hano yarari nta kintu twarakomereka ntugeze mu nyengene yarabaye après niho twaje kubana rero ikibi nuko twebwe baratwirukanye rega aho hambere kandi je ndacavyibuka kandi bimaze imyaka myinshi but nabo babariye après byafashe imyaka myinshi kubera bimvemo mbere uko atubwira inkuru zisha ku ruhande tugire neza uko radisha hejuru aho hantu hambere mwabaye bakabirukana ni heri ahari avayo handi bafata nk'umukozi no aho nyene urumva twebwe nko muri vacances twaje tugenda kwa papa
kubera yabahaye niyo misinga yahari rero icyo gihe yahamaze ndibaza nka 2 semaines natwe tugenda 2 semaines hama tugarutse dusanga ibintu vyahindutse hama ikibi nuko yabibwiye jewe dawe yari yagiye n'abandi gutembera kandi ndi umuntu yakunda cyane kuguma muhira hama shitse nsanga valize batekeye hama akambwira utahe muhira nsubire muhira kandi atamuntu ahari yagiye umuntu agatangura kurira uca wiyumvira habaye iki muri uwo mwana na kimwe ashaka kubwira n'ubundi ndabivuga cyane mbona ama image kandi aheze imyaka myinshi hama kubera ahantu yari ari mukuru wanje hari mu bwiza cyandagenda nzi kugenda n'amaguru mu bwiza uhejeje kumva ibyo bakubwiye biri sérieux uvuye mu jana ndagenda amaguru ushira kuri 3 shitse ndamubwira kubya vrai hama ukacubwira uyo mu oncle ndibaza ko azokibona iki kiganiro ndabimubwira ambwira ngo elle a raison kubirukana mungana gute Gabriel kandi kuva ico gihe naci ndamfunguye mu oncle ntari mu mutima wanje cyane sikuvuga ko ndamukunda but ndibaza kuva ico gihe ntigeze yumva nje ndamubwira ibintu by'ingorane zanje. Wait. N'abantu muri famille yanyu mwari mupfana ikintu bari proche yanyu bavukana na mama direct est-ce que nta kibazo bari bafitanye n'abavyeyi banyu kugira ngo baze kwihora kuri mwebwe sindavyibaza mama wawe ko deja bavuze ko ari umuntu ko yari umuntu mwiza est-ce que yarabanye nabo bavukana yabanye neza nabo hanyuma baca bamwihora kwirukana abana biwe mwibarabara mufise 15 ans yakubwiye ko afise raison ko est-ce que uwo mama mwaramugora mwarabana sinzi namba ubukengera bwo kubatunga ivyo nivyo namenye mu nyuma niko wase ko nsimba yakubwira namenye mu nyuma yuko maybe uburyo ntivyari kirenga but je nzi ko papa ibintu hagere si kibazo cy'uburyo maybe iyo affection maybe twashaka yabaye too much ntavyo nzi hama baragize iyindi nama naje kwimenya mu nyuma yuko wewe aza kutubwira dusubire muhira ibyo nabimenye après ko dusubiye muhira bace badutwara kandi kuru yari wa kabiri twanse paratubembeleza aratubwira umvirize rero ndababwira nuko mutegerezwa kugenda kuri abo bandi cyo twari twanse turavuga rero ndi umuhobel jewe maze kumbwira ikintu kimwe babihe mwace muja kubahe mwace musoka kwa numva ko twagiye muhira tugera tugende kandi kuri yo wundi uwo musi nyene ngira haciye nk'iminsi sinzi rero numva nta show ufise kuguma iwanyu pole sana mama Aisha tubona abantu bagenda mu barabara utazi ibintu baciye mukavuga uvyumvise niho cawumego ico gihe none mwagiye gusavarizwa gutega Gabriel no kandi après yaransavye ikigongo jewe hari kuri veye kwa twagira veye cyane kuri église ya le 31 yarampobereye yaransaba ikigongo ariko muri uyo mwanya niwe karasaba ikigongo jewe sindashikaho kumutanga bien ucuvuga ntaco but atari ntaco ariko mu nyuma je nibuka nabo bariye bien kubera ubu je ntabwo ndamushavuriye muri 2018 nje bwa mbere ngarutse mu Burundi hama cyambona umuntu aje twagenye kwagira aga surprise cyambona umuntu aje asa na mama je ndiko ndifata sinzahurira ngaho ariko gihe nararize ndambwira ndakubariye bya vrai rero cyane kumenya ko mwaje gusafariza ngahanye Bujumbura imbere yuko mushaka kugira kuronka amahirwe yo kuja hanze usibye nyenda mwaciye muguma muramuba kuri uwo muntu wundi wa kabiri rero none rega baraturukanye yo ndumira ko turabitwenga mboze nibitwengeje birababaje kuba ntibitahuritse birababaje ntimugire mumenye n'impamvu babirukanye niba bateguza bavugira ngo bavuriza byo guteguza kubera ko
amen iyo uriko ahantu ubona ko uriko umutwaro basi barabikoreka mu bikorwa barabikoreka mu kuguma bakwishura nabi mu guha akazi kenshi ntimigire mubona agacu kuko muriko murabafavdo muri uwo muryango unashima jewe kuri jewe sinabona ko umuntu ambwira nabi ko yaje ndi umuntu simfata ibintu byose ngo ndabigire big deal ahubwo nibo peut-être babigumana hama sinzi vraiment no ndakubeshe bakubwiye igituma babikoze nabone ndibaza ko batabizi ndibaza ko batabizi kwera ndiko ndasimba ariko muri no miss nayicaritse umunke wanje ndamubaza wobona no bibabwira ko yaje ndashaka kumenya vraiment ndashaka gutahura mbwira je sinabaza ko nabone bavyibuka nashaka kuvyibagira kwera ikibazo nuko nje tumaze kubikubwira gutunga abana hari ikintu ukorera umwana kubera wowe wakimukoreye urashaka kuba ukimukoreye wabona ko ari ibisanzwe uri umuvyeyi maybe guhana ariko uyo mwana umwishe narukuza après umuvugisha umubazi ingene yiyumva turafise ikibazo mu Burundi cyo kutabaza abana ingene biyumva kubera ni gikomere ngene ndagushika n'ubu I'm so sorry mama aracari bose ni babiri kandi nawa muonke batatu naonke batatu na urumva manje bari batandatu but abo babiri umwe novuga ko ari mwiza cyane kandi niwe twumvikana ubundi ntituvugana maybe bazoshamenya kubera iki nawe nosanga atavyibuka atabizi aravyibuka esko mu muryango wose Jean ahantu mwabaye nta mwigeze mwumva ko muhashitse mushitse muri famille mushitse mu muryango je uyu wa kabiri bibaye yatwirukanye naho nituvuye kandi kwa papa en plus twajanye n'umwana we abizi neza ko ariho twagiye hama dushitse atubwira ngo dutahe unashima umugabo we yamubwiye ndekera abana bibere mu bandi yarakaze ayatwirukanye ntafise ikintu na kimwe yagiye nkenyeye igitenge gutya mw'ijoro mvuye gusenga ivyo bintu vyose ku myaka wari ufise wabibamwo gute eske bitahura nivyo nakubwiye kugira abagenzi beza jewe abagenzi banje nk'uko umengo twarireze sinzi abafise abavyeyi bari abarezi but twebwe turabafise twarireze eglise yaramfashije cane gose cyo gituma ubona je nkunda gusenga n'ahandi ushobora kwirukira kandi nta bintu bibi nagiyemo undashima je nta n'umungu narinzi hari abandi bashaka genda kwibafije mu bahungu bagenda mu bintu bibi cane gose kugira abagenzi beza kandi bavyumve ko ndabashimiye ico gihe wicaye ukibuka mama wawe ukuntu yagirira neza abantu ukuntu yafata neza abantu abatazi nawe ukicara ukavyo ugacugerageza ugacura abantu ukuntu abantu bako baragutunga abantu bitwa ngo basanga amaraso amwe na mama wawe wavyakira gute eske vyarivyeho mu mutwe wawe no muri uwo mwanya sinavyumvira cane kubera jewe ndi umuntu mpuye n'ikibazo ca nihorera simvuga barazi umuntu avuga rero bibaye vyinshi n'uco usanga rero nturitse ndabikubwira bavyumva kubera uyu wa kabiri twaravuga benshi uravyumva kandi harigira kwereka difference entre wowe n'abana bawe nico kibi ndiko ndakubwira muri uno mwanya ugasanga umwe par exemple uyo sister yaragiye nko mu bishozi agenda gusabana umuvyeyi uramusaba ukamusaba cotex cyabwira amara afise wowe ukora he namukora hama uwundi acabijamwo umwana wiwe ubwo nyene agenda kumusara yamuha yaciye yaronka nico gituma nakubwiye ko hari difference nk'abo bana bose ndabizi ko bazobona ikiganiro cawe ariko bakubwira ko ivyo bintu tuvuga atavyo bazi sinzi ko ari vya vrai batabizi canke babizi mvuze ico mvuga hari abantu benshi babaye ngaho babaye rero nico gituma bavuze je nje kuvuga Imana no guhanura abantu ureze umwana umurere nk'uwawe
entretemps abantu batazi Berize arakundana n'abantu bavukana cyane. Est-ce que ivyo bintu mwabaye muri vyatumye mugira bond muba bakaproshe cyane? Ndibaza birashoboka. Mwarabwirana est-ce que uraja kora mu grand frère ukamubwira ati bimeze gutya? Nashima ni watugurira amakareso. N'amasuti. Umuhungu. Hanyuma yavyitwaramo gute wewe? Wowe yarashobora kubijana kubibana wenyene. Nawe kundi batwara yarakiri muto kanje biye. Dusumba bati nawe yakaraba mu bintu byiwe wenyene. Ni wabizi. Mwagiye kubivamwo gute? Mwovuga ati ndavuye kuva ndaseze uzango kuva mu mafamiye. Batwirukanye. Twaje tugenda rero muhira. Cyo tubaho neza. Wow, ubwo rero turayihana tuzogaruka. Twese. Wese niba babirukaniye rimwe. None. Wow. Kandi ko wa mutara watamuza afise. Ukagenda uri mu gitenge. Nijoro. Nanje navuye ndabwira sinzogaruka. Kandi sinagarutse. Sinagenda amafete yabo ya anniversaire ndibaza ko batambona. Kwagiye murambona amafoto singenda. Ngende he. Jinegumira muhira. Namwana muhira. Kandi nta nakimwe byange kandi sinabigirana inzigo navuga none ko ngenda mu bantu batankunda. Nabo ntibigira babaza ko kataza Berize mu bantu. Babona ko ndi umwana mubi. Bavuga ko mfise inzigo ndi umwana mubi narabyumva mu bantu. Ariko ntibamenye kubera iki bimeze uko maybe ubu bazobimenya. Cyane niba bari igihe mugira opportunity yo kuja Buraya nabo muvukana. Est-ce que mwaricaye muribuka ko muragiye Buraya mwarakuriye mu buza kuko mwari bafite mwari nomade ko mwararangaha ejo mukararanga gushikangira ngo igihe nyine muhere vose mukaja mugasura kuri waye. Nashima aho twaba twaraharara neza. Nibyo bya extra bizane bikomere. Nawe bundi ntibarabana babicana. Kandi naje gutahura mu nyuma yuko ni uririmi twavuga ntitwahuza. Ni nko umuntu aza kukubwira ikirundi wowe uvuga igiswahili atacuzi. Ukatumubwira sinumva kirundi. Donc nk'ubu nabanye nashaka bakora ikiganiro bavuga ati amakosa na ya Berize pahaza. Yego. Berize yaragorana, Berize asaba ibintu byinshi, Berize jewe na kimwe nasaba. Je narakora gusa muhira kandi barabizi. N'Imana ibe temo. Jewe sinagorana. Bose barabizi. Kandi baba bazaho ndi. Gushika n'ubuje hano ngiye n'umuntu abazaho ngiye. Nje bituma sinavuga. So tunabandi kumwe n'umugenzi wanje. Abo bagenzi banje ku rusengero mu maveye mu biki nari umwana atagorana pe. Je sinibaza ko nabaruhishije. Ariko mu nyuma narabomotse ndababwira. Bose. Numva ko wa mbere namubwiye wa kabiri none nayo mubwiye. Ndamubwira anyways nibyo nyene byo kugenda hanze bigeze harageze ahantu karambwira ngo ni nko mama wanje arambwira ya je mama wanje urazaho namubitse amajambo nuko nyene namubwiye mama wanje ndazaho namubise mama wanje ntashobora kumvuga nabi kubera narumva yuko amvuga nabi akavuga nibiko tudashobotse tutagize iki ambwira we nuvuga abana biwe bavuga twebwe mama ntavuga umwana wiwe rero nuru wanje kandi sinzogaruka urazi kunyirukana azi ko ngiye tambya jamais sinzogaruka unashima ubu niho ntanguye kuza ndagenda kubaramutsa kandi barabizi ariko ibyo ni bya mama abana turakundana ariko ikintu bavuze karati ibikomere nje ndiko ndavuga ubu nyine hari abantu benshi babigendana n'ubu yashaka ikiganiro yo guhuza babayemo ndabahujije cyane Imana bakomeze cyo sibona n'ikindi kintu nashaka kubabwira mugabo wagiye gukira ryari gukira bikomere kumva ko kuko deje abantu bayibonye ko unabivudurarira ni ryari utangiye kumva ko unabiyumvira utumva ikiniga utumva ikiraya mwizosi tumva umenga uvuga kandi utasanze kuvuga niyo 2018 nyene bariye ndavuga manager ndarekuye kubera mu bisanzwe wewe ubu babaye
ni wewe ugendana n'igifardo abandi babayeho neza nibakwiyumvira wowe kubera maybe ntibazi ko bakubabaje ndure ko ndavuga hari ikintu dukora tutazi ko tubabaje umuntu uravyumva rero muri uyo mwanya nije nayimba ariko ubwo bubabare bwanje ntivyarese ko babimenye nabivuga je ndabivuga vyose nkabibabwira ahari adahari ndiko n'abana be tutari kumwe ko abimvemwo kubera avant ntaragenda sinavuga naguma mpozi numvise ikintu avuga urumva jewe nagira ama action sinavuga uravyumva rero nkakwereka yuko jewe ntagukunda ndabikubwira kandi ndabikwereka ndagukunda urabimenya kandi ndavuga umuntu nkunda yo hari igihe barambwira ibyo bintu byose uriko uravuga uri mukundo rwinshi kubera iki ndabikubwira nka Precia ntagukunda sindakuvugisha I know. Hari narakoze majuri sinze kuba yiravye ya Charlene yanditse igitabo cyitwa ngo Libéré par le pardon. Jean Kareka yasigura ukuntu hari umuntu yamutegeka komera kuva akiri umwana aza kumwabarira amaze gukura mbwa arumva ko yagize amahoro menshi gose amaze kumwabarira. Somehow nyene ni simwe kandi ni bimwe kura ku buryo akenshi umuntu abaje umwana umengo ni bon ntacu ushaka nzovyibagira mugabo ni bari umuntu atibagira umwana umukoreye ikintu kibi ari ndavyibuka jara umuntu gushika isa yababaza impamvu nagaje kumura mu mutsi ni kubera ikintu conyene kimwe yakoze nkiri umwana kimwe gusa donc il faut faire attention ku dukorera abana kubera ko umwana arabika ahantu kure gose kumva ari umuntu akuze ashaka kwiyumvira ati maybe yabikoze kora kino kintu ubwo umwana ari mu mutwe direct kuyo umuntu aranyanga ankunda est-ce que ico gihe 2018 muhura ukababarira baragize pa kugira ngo bakusike ngo canke nuko nyene yaje akugana akuvugisha urumva ati je uratse ikintu kimwe yenda babare canke barakushise bavuga ati kuri Berizo excuse kuvyabaye numva ko je namubonye yinjiye tutaranavuga je nabonye ari umumama aje urabonye visage niyo nabonye ndamuhobera bya vrai ndamubabarira byaraheze bra kubera niho byaciye binanyugurura ndumva umengo no muvugisha no byatangiye kwanza kugira communication shaka kumuhamagara mama urumva ni gucya avant je sinashobora guhamagara umuntu mama no byarananira natuma ndaguhamagara izina ry'umwana wawe tafise umwana nawe ndakubwira izina ryawe ariko uba mama bose n'aba mama baryoshe yeah barakonesa amakosa bakoze kubabaje ubu barabizi kubera bose barabimbwiye nagenda guha akanya uvugishe apana abavyeyi bafatana babana mugabo uvugishe abana bashobora kubakora cyangwa ubuzima bwo gukora cyangwa nikihe kintu babwira bakomere bave nko wavuyeyo canke abantu bose bafise izo chance zo kuvaho hantu si bose kubera hari abantu atabafise imbere n'inyuma udafise aho wirukira ariko ico nokubwira nuko nukwirukira mu Mana byo novuga ko je byamfashije cyane kugira abo bagenzi beza kubera hari abandi baca baja mu nzoga baca baja mu gusambana kubera bice cya kintu bafise mu mutima ariko je mbona solution ya mbere nziza kwiyegereza no mu rusengero ariko se abantu bose je naragize iyo chance sindi ko ari abantu bose bayironka kandi twarangana abo bana ndiko ndakubwira ariko kubona ari muri eglise muri chorale numva umengo niho buruhukiro bwanje kandi bizera Imana yuko ibakunda kubera Imana nko muri Bible ngene bavuga ko yatumenye tutarabana urusoro mu nda kwa mama wacu ibidufite imigambi myiza kandi nakigeragezo iguhereze izi kudashobora kukirengana uveyo ukomeye ufise n'indi force kubera ndibaza namba ntari kuba nashe muri ivyo bintu sinari kuba ndiko ndavuga ivyo ndavuga ubu rero bakomere ni bate ibyizigiro by'akazoza kandi muri uyo mwanya abo bantu ntibari bazi ko uyu munsi ushobora kuba tubayeho nk'uko tumeze ntibabona avenir yacu kubera ndibazi aba bari babizi ntibari kudufata nk'uko babikoze rero imbere nta n'umwe abahazi babona ngaha hafi
rero umwana bariko araca muri ivyo bintu nanje nagiye ntabishaka je nagiye hanze ntabishaka ntabyo nashaka mu nyuma niho nabo ndavuga ko bikomeye bayi ati reka ngende ndiko ndigira amaseri ngahaye byari bikomeye cyane ndavuga reka nigire gusa nta kundi wagiye Jean uvuga ati reka mpunge mugabo suko bwati suko warushuhiye burayi mugabo avuga nti ngiye kugira mpunge nawe nose arabizi nose ari poshanje barabizi basi usubire ho bafuye nk'uwabaye ikintu bafuye bice bigenda gute Imana ishimwe cyane rwose amen mbere imetoka mbali sana tu tugendana n'abantu kweri tutazi ibintu baciye uyu mukobwa tumaze imyaka ingahe imyaka tandatu siza tuko basista akibunda bimenye hirya y'ejo ko ari igihe abantu bakomereka beri ugasanga agenda aravuga ahantu hose ibikomere vyiwe agenda aravuga ndababaye naragize uko mugabo je nawe turavugana mugabo ni yari irya mbere numvise umbwira iyo histoire je me suis dit hari abandi bantu bashaka ko barabibayemo niwaza gupataje histoire hari umuntu ushaka uza kongeramwo intege uyu munsi w'Uraya kwa neema ya Mungu urifise umuryango ufise umugabo n'abana ubayeho neza uratwenga biriheye Berizi yatubwiye ko mu nzu yo nta depression yinjirayo ayiwezi pima we pime gusa ikinjira hajya ku muryango aba yayisohoye iradodora gusa ayica yiruka isigura ngo nyene kubayeho ufise amahoro yego donc hari ibintu byinshi waciye ngo byari bikomeye mugabo warabirenganye umunsi mama nyene atesa mama nyene ebana atwandukiza vibe itesa urumva ko nuwo muntu ariko aba muri ivyo bintu ariho espoir yuko ejo usanga ari wewe abandi bantu bako barasaba kandi ntuzubishiramo inziko ucuvuga nari mwarafashe nabi nanje sindabafasha oya kore baza ko Beriza atari kwa meza mumwigire kubera ko kenshi usanga ubikora kugira ngo urikura urashaka kugira ngo ubabaze aho urikubabaza wowe nyene parce que urikura ko ikibuta kitanga kupangwa mu mutima wawe uri kuca umutima wawe mbere yo kuza kugira nabo bantu bandi rero inta ya Berizi bigishe bakomeze just nayo muryango cyane vrai oya gatoya narabayeho gatoya yankukwezi kumwe navuyeyo niruka je narirukanye je nyine namwanyirukanye nimejifuza mimi mwenyewe ndataha kwa papa tellement byarananiye ko ndivura nk'umuntu avuga ati jewe ndinga ntazi ngene nzohava ntazi ngene nzo umva shindiriya mwana wa mama shindiriya usenge hanyuma naryo usanga ari zo gukura MBU ntureke ivyo bibazo biriko uracamo biguhindura ariko wowe ube wewe kubera ugiye ku nk'ivyo nyene bavuze vy'inzigo usanga uri amere kandi ivyo udendukiza abandi bantu bose bari iruhande rwawe uravyumva ntucugerageza kuba uwundi muntu kubera urumva nk'uyo wa mbere twagerageza kugira ibintu byose kubera adukunda tubone ariko ntibyakunze mbona basi ko ndakunda hari ibintu bicuza kuba warabikoze kugira umuryohe uvuga ati ko ikintu nabikoze byose uvuga ati jendibo wabikora ariko warezwe mugabo après tumva boshaka nashaka umuntu amubwira narabikoreye mama reka ndabikoreye n'uyu undi kora ko muri umwana wari mama wanje ivyo nazo namukorera kubera yarafise abakozi wow donc baye buvyige ubwa mbere menya kumesa impuzu uniforme yanje naratabutse kandi navyo narinzi cyane ariko nabikora nashora office yego hama namba nuwa narabaje umuntu nanje ntabizi namba barije ko birashika urumva umuntu ntashobora kuba ariko kwaje umwanya umuntu nimvira rero yakora ivyo bintu byose gute hari ico twakora kubera abantu bashobora kuba perfect but muri uwo mwanya vraiment nawe nashaka kubyivugira nta kintu nakora kimubabaza turamuhabare natwe bakunze Seven Vibes turamusame nibuse muyaje ya Jose niyo yavuze ko mu nkuru ibona nyene yabasohoye apisi muri Zambie muri Zimbabwe
muri Zambia igihugu batanamenye batanabamwo arababwira ngo ntimusubira ngaha ntimurara ngaha sha hari abantu bafite imitima ikomeye kada bavuge abantu bafite imitima mibi baragushaka gusohora umwana mw'ijoro ngo genda ne waramuzanye kubera kandi papa ntiyarahari no yaragiye isafari ibaze tutangura gupapurondera hirya no hino rero baratinye ko ashobora kubacishamwe ico canke ashobora kubabona nabi abantu bizurimenya abana po yari umunyamahoro yarabakunda cane bafatana umwana havyo kubakunda gaho twasiga inyama no nyuma tugiye baratubwiye turanga ngo mugaruke ntibishoboka yavuze mu nyice simva ngaha niho haheze umwaka umwe jewe twaje tugenda uravyumva kandi twari tubeho neza cane neza turi twenyene erega ntibisigura ko mfasha guma ngaha ariko urumva twari twamaze kwisumbura gato banashimye hagukuye be cane rwose banashimye hagukuye wagumye uri umwana mwiza gumye utwenga gumye ukibaju Mungu ni mkubwa nagenda gushimira ko waje twafasha voyage yawe mugabo nashaka ko twe ca nyuma eske uhora ubona iyo uza gutaca muri ubwo buzima usubije ko hari ibintu ducamo ugasanga biraduhinduye positivement ou négativement ugasanga waraciye mu ngona zaragukomeje zarakugize umuntu mukuru zarakweretse ubuzima zarakugishije kubana n'abantu cyangwa ugasanga uciye mu ngona ziraguhinduye zikugize umuntu mubi zikugize amatagi twenga wavuze ko kira ari umuntu introverti ubu n'umuntu introverti n'umwana ngamenye aratekereje muza usanga n'umuntu extraverti nzomfatira ama vlog ndamubereke atabonye amakamera mugabo après waciye w'umuntu ari sociable niko no bivuga abantu benshi murahuza abantu benshi muragirane est-ce que hariho gihora wibwira ati maybe nkaca muri bino bintu simba meze ku oya no ikintu camfashije kuba naragiye hanze ya kubera nari ntarakuze 18 ans urumva ahantu naba uyo muntu niwe nabibwira hama akacambwira oya sivyo yari umuzungukazi yitwa Elizabeth arambwira oya ivyo uriko uravuga sivyo kubera muri ivyo bikomeye niko ndakubwira bambwira ko ndi mubi kuri mubi genre physiquement wow more babikubwira genre amajambo nyine akayivuga mama no ntabwo ari abantu nyene twabana urumva ni comparaison nawe muvukana kandi ntibaba bivuga ngo kubera ngo bashaka ko babaza ni urazi ko hari twivugira no hose rero ukacamo kozi muzuri kuzidaure urayibona wowe ukacubyakira ko uracari mu mutu uri kurirondera ibyo rero birica cyane je nakuze nako ndize urugero sinatwenga gutya ko barakubwiye ngo ufise izuru ribi ngo uri no akazuru kanje nwenze ngo karamfashe ariko uyo muntu niwe yacambwira oya sivyo acambwira ibintu byinshi anyereka ama example y'abantu ambwira uri myiza ikunde ngene uri Kamyambire Belize ngo Elizabeth uri mwiza be abantu bakora kino kiganiro batwaza kubwira mu commentaire uri mwiza ntako abamuvukana murasa sibari mu bagira ama comparaison murasa tuvuga amazina okay turababari ariko murasa afise abana bibibaju asumugabo mwiza nani tumuvuga izina muzo yamuzi Imana yagushumbusha jantuka kandi baza ko nawe ubona kuri kibacu ego je ndikunda ndashimye da self confidence hariyo umugenzi fise ndibaza warambonye yitwa Beni akayo nirambaze iyo confidence ikura he ambwira n'ubuntu bw'Imana suko nari meze avant kwa jewe nambwira I'm the table jewe I'm the table ndizi ko icambere su kwiyumva nuko yaramenye agaciro mfise mu Mana ko namba Imana yaturemye mu ishusho ryayo gute ushobora kuba mubi je nshaka kubwira umuntu ngo ni mubi kubera twese turasa mu Mana
rero ivyo rero ifo ko abarundi babigabanya twegeze gukora ikiganiro bigize genre abantu ba body shaming abandi bantu ntamenga ni joke ntibamenye ko hari ibikomere basiga mu bantu indani je shaka kumbwira si twese tuba dufise self confidence naho twavukanye genre uri ine ari abantu bisaba ko bayironka mu majambo canke igakoroka bivuye mu majambo rero umuntu wese utayifitiye ugacuza kumubwira ngo bawe ngo kuri urabara bari muvukana bafise inzoga baguteye mwiyara exactly je bambwira ndirabura ariko je ntakunda amafoto yanje kera sinzi ko hari agafoto heruka kubona nararavye navuga ibi nibiki mbona aho nyarabona ko umengo ndavyibushe abona ko ntari mwiza hari ifoto imwe nigeze kubona ico gihe tukiba kuri uryo kabiri yari jewe nundi mu kazi cyane ndayitabura hawo numengo ndirabura naje ndirabura gose oya usutubiri twombi nibyo nabona mugabo bakora kuba bakubwiye amajambo washubigaburira SP yawe kumva ngene niko bimeze no kuri mugabo bigira mwarabihevye kamubwira mwarabihevye kubudisheminga abantu nka joke kwasize nta bari joke des fois argiye umuntu mega biriga rabitwenze me indani muri yuwe gasigara aravuga ati kabe ibintu bavuze nivyo kweki n'insuko hari no mama aheruka kumbwira ngo nukusigaye ungana sinzo kumenya ndibaza ko nabazoyibona sinamwishuye kubera ndabizi ko navyibushe kandi ndazi igituma navyibushe uravyumva rero ntukeneye kubimbwira je nyene ndiko ndiyakira amaboko acuze kandi kongereza ibindi waye nibakubuze kuburya mama kula kitoke nuguri kibara jana ndakubwiye ko ndashima cyane ko bwawe kuba uyu munsi waritoye uraryoshe warababariye abantu bakubabaje kuri batwe etapa yayigoye rero ko barira mu bantu ko ugenda n'igifardo abo bantu bamugane bariko barifungura ko baririra bako baravyibuha bariko baratembera isi nawe uraho turabavyimvye ko abonye ko wumva inzigo uri pinisa wenyine bafete ndaryohewe imisi ndabamba ndyohewe for real kandi sinigirisha jewe nta kundi ndakuramutse ariko ndashaka kubona nkaryoherwa gusa kubabona basi ariko siko nari meze kera urumva yuko n'amahanga yampinduye neza muri positive way tushimira indege yamutwaye Belize muri Norvège ndashaka rero gutanga message ya nyuma ku bavyeyi bemera kurera abana kugira abandi bantu bo hanze babone neza alors que batari capable yo kurera abo bana ko je navuga nti burya twese dufise umutima wo kurera abandi baratara abana twavyaye rero mu gihe wumva muri utabishoboye yamanika mu kwakira ubwo ati je ndikira nzoshora umwana akunda mutera ibikomere reka ndaboneka abandi bantu bamurera mugabo ugasanga abarundi benshi aremeye gutura umwana ariko atagira muhe urwo rukundo rw'umuvyeyi umwana yarashaka niki kintu wabwira nk'umuntu yabibayemwo ngira ngo ndazi wumva uburemere message ya nyuma wa ndabizi ko bibabaza ariko avec le temps ariko bivana na wewe namba wemeye kubabarira kubabarira nicyo cyane abavyeyi bafata nabi abo bavyeyi rero ikintu bokora par exemple namba ari umuntu yabuze kubera n'ubundi nufa kurera umuntu atakibazo yaronse menya kwanza ikibazo afise ntabwo ari ho fije yonyine abakeneye nibyo muri uyo mwanya hari abandi baba bakeneye ariko ikintu ca mbere baba bakeneye n'urukundo no kubatahura tahura igituma uyo muntu ariko arakora ibyo ariko arakora cyari karigenza ingene karigenza nibo ari kazoza k'igihugu none igihugu gitunze abantu babaye gusa bumva byo bimeze gute abana nibo future cyo tumaje nkunda abana cyane kuruta sishobora kubwira umwana ikintu kibi kandi fata abana bose nkabi wanje je natanguye kurera abana b'abagenzi banje bama b'abadarodi ngene hanze bimeze nabafata nkabi wanje nta muntu numwe ashobora kuvuga yuko je nagiriye nawe umwana we ahubwo abana babo barankunda kuruta cyane kubera iki ndazi yuko koreye ikintu kibi umwana arakibika bereka urukundo boze n'urukundo urukundo ntirusaba amafaranga urukundo ntirusaba ibintu materiel urukundo niwo rutanga ariko hari abatarufise n'ibyo n'ikindi kintu batazi n'urutanga gute
vugisha basi uwo muntu umereze ikiyago muvugisha kubera abavyeyi bo ngaho ntibavugisha abana babo kandi mubabwire amajambo meza n'abatarabi wawe tutahanako tutahanako bavugisha babwire amajambo meza kuko mu kuvugisha umwana ntuzamenya ati yakomerekeye he canke yababariye he canke yaryoherewe hehe ndagushimiye Beri ndagushimiye kuba wadupartaje témoignage yawe nibaza ko abantu benshi bahejeje kuyigiramwo niba hari ikintu wigiye muri témoignage ya Berize vyandike muri commentaire biratera intege cane gose umuntu abaje gutanga témoignage kubera ko arumva ko ntiyataye umwanya ntiyataye ururimi ahubwo hari abantu bahejeje kongeramwo intege zo kubandanya urugendo kuko niyo beauty ya kino kiganiro ndabashimiye ko mwaturavye ndabashimiye ko mwatwumvirije ndabashimiye ko mwaduhaye umwanya wanyu kuri ikintu kiri très précieux kuri twebwe ndabashimiye kandi ko mwadufashije kushikana kure ino ntahe kwipartaje ku bantu babiri canke batatu abari babikora mwese mwumve ko muri abantu bacu bo hafi gose ku mutima Imana wandagi bahezagira Imana bahezagire Berize zogira urugendo rwiza amen turamukirize No Way Gang Arabire umeze na azobara musali mwaramuza mubwire ko azobara kintasho zacu kirundi ndabashimiye ari Josie irakoze na Berize naho utaha mu kindi kiganiro cejo canke ejo bye bye bizu Siren Vibes TV